Le Burundi etani turi kumwe na BF News nkuko musanzwe mubimenyereye mu makuru agiye atandukanye aho tubashikira aho mudashobora gushika mukamenya uko ibintu biba vyifashe mu makuru ya geopolitique n'ajanye n'intambara iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na cyane mu buseruko nkuko mumuzi ni Cody de Black reka ndamuha abanza baramutse hanyuma cyo tuduga kwijambo na cyane ko tugomba tubajane mu gihugu cy'u Rwanda tubarare tuti vyari hano byatanguye kwibonekeza aho bigaragara neza ko hari impinduka zatanguye kuba inyuma y'urupfu rwa Karine Buseteo umukozi wa ONU mu gisagara ca Goma ababikoze batanguye kugaragaraho hari imyerekano yoroganijwe na M23 bigaragaza neza ko baba barabikoze kugira ngo babikoreshe nk'icitwazo cyuko bagiriza guverinoma ya Kinshasa. Hari amadorone tubaze imisi twumva ari mararasa muri Minembwe. Rero Cody de Black reka baramutse agende n'abashishoreza neza ibijanye n'amakuru y'intambara iri muri Minembwe. Karibu Cody. Merci beaucoup Dieudonné kumikaze nanje ndamutse cyane wagira dukurikirane makino kiganiro nkuko wabivuze neza tugiye kuyaga amakuru yo ku mirongo y'urugamba ndetse tunarabire hamwe eske inyuma yuko u Rwanda rufatiwe ibihano nta mpinduka ziratangura kwibonekeza bimeze gute wanavuze yuko hariho imyigaragambyo ya bene igihugu mu gisakara cya Goma sinzi ko yabene igihugu bategetswe birabona nawe urabimenya ariko byose tuzaza kubiganira ko ariko reka mu nkundire tuyage amakuru ajanye n'imigwano y'ikirabera muri mu nkengera z'igisagara ca Minembwe cyangwa muri centre Minembwe ego haizi imisi tari mike hariko harabera imigwano ndetse mwaranumvise ukungene imigwano yagiragenda murumva ko FARDC hirya yeje yakoroye amadrone agera kuri 2 ya M23 bukeye yongera ikorora indi drone igira gatatu ya M23 imidazi benshi mwarabikurikiranye ariko twabwira yuko FARDC yagwanye irashika mu Minembwe mugabo bamaze kugerayo aho bashobora kwigarura Minembwe yose centre M23 yabaye mu rurazi kuko kugira nino sa FARDC nasira mu ntoki hose rero Iminembwe bibandanya kuyangara intambara zimaze iminsi mu micungararo ya Minembwe centre zimaze guhekura benshi aha ndavuga ku ruhande rwa coalition ya FARDC hari abamaze gupfa ku ruhande rw'inyesamba hari abamaze gupfumba ku mpande zose bariko baratakaza FARDC na Wazalendo bariko baragerageza gukora ibishoboka byose ngo bahashe kandi bomore twigwaneho ariko iyi M23 bagasya batazambaye kugira ngo ntibakore ku cicaro cyabo gikuru buje Minembwe ani cicaro gikuru cizinyesha cyane twigwaneho niyo mpamvu ubona yuko bariko barasha batambaye kugira ngo ntibashobore kuhavugwa uko bivugwa kose ni ku bitero bimaze imisi biko birahaba ndetse hakibonekeza muri Mikenke ho hariko haribonekeza navuga yuko intambara cyane kandi unibuke yuko ajya amadrone yose yakororewe muri Mikenke rero ubu tuvugana muri Mikenke haramaze gufatirwa inyeshamba nyinshi z'u Rwanda kabisa abasikare b'u Rwanda abakena amafoto na video y'abafashwe ariko hatarimo grafrere wawe canke mwene wanyu link iri muri commentaire nko bisanzwe urayinjira no kugira ngo tugusangize amafoto ingene biba byagenze rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe ngaha muri Minembwe ndetse n'inkoho zitari nke ziyamaze gufatwa ngaha muri Minembwe rero n'imigwano kibandanya ariko turacabatohoreza uko ibintu bigera ariko kugeza ino saha FARDC nabwo irigarura Minembwe centre iracabera mu migwano novuga yuko imigwando kandi ikomeye cyane bwana Dieudonné tukiri ku mirongo y'urugamba muri Masisi naho muri Kivu ya ruguru ibintu naho ntivyoroshe intambara zirabandanya ni nkaho ivy'agahengwe ataco bayibonamo cyangwa ataco bibabwiye aho muri Kazinga karimo ko ya FARDC ariko M23 igoma igerageza kugira ngo ishobore kwagaba ibitero nubwo bama basanga FARDC yisinze ugwaga bigatuma zino nyeshamba tanguvu nyinshi zigira zo kugira ngo zishobora kubandanya imigwano ngaha muri Kazinga rero muri make imirongo y'urugamba
amakuru tumaze kuronka nuko vyifashe Ariko kazinga kabisa ingwano n'ingwano ariko uri kuraraba twebwe twakurikiranye cyane izi ntambara uko zagiye ziraba mu minsi iheze turabona ko FARDC iraswa cyane n'ibigwanisho harimo amadrone ego ariko uno munsi turiko turumva FARDC ikorora amadrone nyinshi ye cizere bitanga kuko ntivyari bimenyerewe kuko FARDC hariho n'amaropri strategique itakora kubera ko hari abantu bagambanye ego ariko ikayakora kubera ko iri kirabona ibigwanisho mve tubizana biberengeye nikiye cizere uha abantu bivaye n'ingwe tubona FARDC iri kiragwana no rugamba bitandukanye ko twahora so icambere ico kintu uvuze ko FARDC tahora ikorora amadrone n'ivyo ntubeshe ntabwo twabwire tubona FARDC ikorora amadrone mugabo kuri no ncuro drone yose ya M23 iduze irakoroka cyayikoro ico twomenya nuko FARDC kubijanye na technology guhakinga ama GPS canke guhakinga ikirere ubwa mbere atabwo ivyo bintu novuga ko ataburambe ari bifisemwo canke itariki yabikorako cyane mugiye ku rundi ruhande rwa M23 wago byabonekanye cyane yuko ikirere bama bari makini n'ikirere kuko uri kuragwana uri kuraca hejuru navyo ni biri strategique cyane biri strategique parce que aduyi ubumubona ni nka kujya bagira amaburu yaje ugasanga ama motorora barimo barakoresha M23 kirumva ivyo barimo baravuga voilà bakabahakinga wewe ufise iradiyo ugitangira ko ntuzenya oda bakaba bavyumvise ukazobona ibombe bwenyene murareya Prince uvugiye ku iradiyo ibombe mwaba mureya ibi vyarabaye kuri kwashyo FARDC Prince mu FARDC atoye telefone communication z'iradiyo zazo ukatora telefone direct ibombe yawe mwaba muri kumwe bisigura yuko M23 yagiye irereka FARDC yuko kwifashisha ikirere ari byo vya mbere uno munsi ko turabona FARDC nekirifashisha ikirere ndetse imaze gukorana no madrone yarabwiye leta y'u Rwanda ati nimukomeza kuduza amadrone muri iki kirere nta wabasha mufise tuguma tuyakorora rero ikizere cyari nuko FARDC kira control hasi no hejuru mu Minembwe nta ndege y'u Rwanda ishobora kuvogera ico kirere mico giye ko urumva FARDC ihitikorera ikizere nuko babandi wavuga bahora bakomanda hopri mu gihe cy'imigwano cyangwa ngo ntituduze drone ngo ntitugira ibiki uno munsi ubona ko atabakirimwo muri FARDC kuno munsi no FARDC irategura operation ifatikanije n'ingabo z'u Burundi nijya hibu no wazarendo operation kagenda neza kagira kayisite mugabo mu misi heze warumva FARDC iri kira advancing neza ku mirongo gama na wazarendo mugo kaza wumva uri aratete akomanze hopri tactique urumva yuko ari ibintu vya demokratiza abasirikare bari ku mirongo y'urugamba mugo no munsi ikizere kiyari siko bikimeze uno munsi biraboneka neza yuko bifisano biko biragana kandi integuro ya FARDC ariyo komora umunyarwanda arodiye kwawo ego mu kurangiza dusa n'abarangiza inkuru ijanye n'imigwano ira mu Minembwe uri kuraraba igisirikare cy'u Rwanda inyeshamba z'u Rwanda RDF isanzwe kiri muri Minembwe ntibashaka kuharekura ariko none ubwo ubona bizoherera he nimba badafise inzira ya renfort niba bo barimo baragwanira ahantu mu kazingi kabo kari ka Minembwe nikiye kintu ubona wovuga mu bijanye nuko barimo baragwana nico wabashika ko ni dokumi nukubona ivyo bintu byoza kurangira mu gihe boguma batsimbaraye kwanga bakanga kuva muri Minembwe centre. So merci igituma naganda basobanura kiro kintu igituma M23 itari kirava muri Minembwe subukomezi hariya ni muhira kwa twigwaneho no munsi muramucuka mukamubabaza ace yambira civil munsi akaca mu civil agaca baragira ntategura urundi rugamba rero kugira resistance kwa M23 muri Minembwe subukomezi ahubwo nuko bafise aba banyegeza bafise aho binyegeza ubundi bwa kuko n'ubu butero bwose buriko buraba nko muri Minembwe centre n'ibitero shuma kandi bitanguzwa na M23 rero kuvuga yuko ubo yagize resistance ari ubukomezi ntabwo ari ubukomezi ahubwo reka turindiye eske bazokomeza ngome bitsimbatsimba mu mazu bazoguma bapfa bajya bana basiga ubuzima unibuka umugani neva yabaciriye ahubwo ati nimutemera ibiganiro mwumva ivyo leta nyibabwira muzopfa mwese muhone nk'ifu y'imijira
nivyo no munsi biko birabona kuko abana deje bamaze gupfira ngaha mu Minembwe ni benshi cyane ni benshi b'igihugu cy'u Rwanda abana babonye murenge barapfuye baraheze babahenda ngo kugwanira ngo kavukire yabo ngo baronke igihugu ngo baronke ngo ubuministre urumva Kagame yarabahenze nta gihugu cakunga zoba none aho igihugu kitari ciwe nabahenuzenya nabaherubavu Ile Kongo si ya Kagame ni Kongo si ya Kagame ni ya Kisekedi. Numva ugiye kuraba Kisekedi we mwenyewe nta ruhusha afise gutanga igihugu. Oya. Igihugu cyabene igihugu. Cyo bokumva nuko Kagame nta gihugu azobaha kubera ko aho kubaha igihugu ahubwo ari karabiciye. Ari karajana mu mahonero. Okay, reka dusa n'abakubitira mu gihugu kibanye cyo Rwanda. Inyuma y'ibihano baratsinda. Tuvuga yuko mu vyuma batanguye kumva gasosi k'ibihano. Tension ça va. Nubwo a Kigali. Tension ça va. Tuba byifashe gute neza na neza. Muri Kigali inyuma y'ibihano bitewe ko ataco bizobagirira nabi atakidasanzwe. Ambavu yuko ibintu vyaho bitaho kifaranga ryabo rifise amahera. Mugiye ibintu bikazimba. Kuri no munsi idolari mu gihugu cy'u Rwanda ryahora rivunjika 1800. Mungu no munsi igeze ku 3,300 meshi. Urumve ko hariho changement. No munsi dolari subiriramo mu gihugu cy'u Rwanda idolari ryahora rivunjwa amafaranga 1,800 y'amanyarwanda. None no munsi rigeze ku 3,200 ibaze. Aho rero n'ibiciro nabavye mwijoro ibaze uno munsi biza kuba bigeze kurangara. Banyarwanda sinamarishe no tuvuge ngo badugije igiciro. Ni marishe nyene iri national iri public. Nimba banyarwanda ahantu tuhumvikanye neza akababeshe ko dakabababeshe baze muri commentaire mu bibeshe kubera ko ibintu bikaba bimeze uko ndumva ko ibintu bitameze neza baratitiye bararushe barumye biriko biva ko none ko yabahenze ngo ibintu ntaco bazobagira muga ntaco twico kikombe twarakinywereye urazi nk'ubu bofata u Rwanda bavuga ko ari ibintu ntaco bogorgira bakabagirira nk'ivyo twagize Kagame wo musanga mu mabarabara y'Ipari ari gusega nenda ndakubazi agategura kwarisha banyarwanda turafata igikozwe tugende gusega mu makongo urumva twebwe kuko bije bihano nuko byasanze abarundi twebwe ibibazo twarabibayemwo kandi turi kuba mu buzima bwa kwibutse igihe uburundi bufatirwa ibihano ndibuka hari kuri inkuru nziza yari yahamagariye abarundi kurima yahamagariye ko buri murundi wese akwiye gukura amaboko mu mpuzu akarima akagira akarima ko mu rugo niyo bitegereje byatangura karima k'igikoni kugira ngo Burundi bushobore kuronka ifungurwa ziza ziva indani mu tubanze twubaka umubiri nahona ko byatanze umusaruro cyane n'uko igihugu Evariste Ndayishimiye yaje bishimangira mu Rwanda ya president yacyabara gute uracavyibuka ati mwitegurire gupfa funga mukanda ufunge mukanda none iyo funga mukanda izohera nakumbura bagura amasuka barime imijojo ngo nifunga mukanda abanyarwanda n'abarundi imico nk'iy'abarundi reka nubwo abanyarwanda amatongo yo kurima y'abanyaze barashobora kwiyungunganya mu bundi buryo cyangwa basubiza amatongo yabo bari tubaha teori kuko natwe ni bene wacu ntibo kwicwa n'inzara kandi dufite amateori twubaha nukuvuga buri muntu wese twege igihe twafatirwa ibihano mu Burundi umurundi wese yihutiye kurima twege twari dufise amatongo usanga ari amashamba cyo twari twinjira baratema amashamba bararima bahakubita ibiraya byava ahantu bakuye igisaka tari byavyishe none mu mwaka gihe nitumere nka president wabo yaca babera ngo funga mukanda wo kubabwira mu wayezu nibarondere borore nimba ari imbeba zasumbirigi za zindi zimbeba z'ikizungu inkwavu inkoko ingurube inka no kuborore hanyuma amasava n'ivyo bintu baje kuyatabiza barime utuntu nyene utuntu tuboga utuntu dushobora basiniye babarosa yo yakawunga bagiye gupagasa ukaronka wayubufu ukasubuka vuga uti nshikani soro mutuboga mu akarima kurugo ego kana akarima kurugo no muco urashobora kukarima
umuvomera uza kudaha amazi mu mayani uzeye mu nzu twebwe urabona Diego naguciriyemwo nko mu ntara za Karusi muri Karusi ni muri Kirimiro kabisa, ni muri Kirimiro hariho amakomine sinzi ko yitwa za Gitaramuka, sinzi n'ahantu za Mutoyi. Mutoyi ni muri Gitega ariko Mutoyi ni mu ari amarokati yo harangora hari ukuntu hariya abafise ukuntu bashobora kurima imirima sezo yose bakamara ko bararima muci bakavomera mu gihe c'imvura bakaraba ibidatinya imvura. Ubuzima abantu babo bafise burarenze, sanga baguma bashora buri kanya baba baryohewe nta nzara baronka amahera. Urumva none tuvuge yuko nko mu Rwanda ntibarabona ko perezida wabo yabasutse kubara gufunga mukanda, yagombye kwigeranya n'ibihugu biteye imbere orotera abacari hasi. Rero wigana kunya inzovu gatabuka mbere ko bayivuga wigana inzovu kunya ugatabuka. Ndibaza yuko iyi nama tubahaye bayumve kubera ko ni yatumye igihugu ku Burundi kibasove ntimusaba abarundi vraiment la majorité y'ibifungwa dufata mu Burundi erega biva mu Burundi vyinshi ni madini Burundi rero bisigura ngo nibaze barindire ku dollar rigera ku 5,000 z'amanyarwanda kuko rigashika ku 5,000 z'amanyarwanda twe natwe mu wundi nayo nyene kandi ibintu birazimbuye ico cyari bihuha n'ivyahuha byo cyari twebwe ikintu je maze kubona bajyaga mu minembwe bigira ngo nibatwirwa no burya batwirwa no n'abarundi uko tumaze gufatirwa ibintu twarigwanye kandi no munsi igihugu gifite ubuzima bwiza vraiment je kuri muri rusange iyo ibihano badufatiye bitugira ko ingaruka nkuko bo babipanga gashi birimo ko twica tuba twaragwaye kwashi ntibiba byoroshe ntibiba byoroshe wa mugabo yavuga ngo utaye uje gukubura amabarabara kubera ko byakunze mugavye kubera ko byakunze kubera ko dukuye amaboko mu mpuzu tukabona yuko ibintu bitigiye kudukomera nabwo twiga kubivamo rero umva impanuro kandi y'abanyarwanda n'impanuro ya gusa ni gukura amaboko mu mpuzu mugahiga gukora amasaha suma mwahora mukora imba mwahora muhora muri kurima mukamara amasaha 12 ubu ni murenze ko yabe 18 yego bakora amasaha menshi yego. Rero bakunzi bacu reka tubandanye n'ibijanye inyuma ya bijya bitero by'abayigoma bishujya mu baganda go jya mu Faransa jya mu kwezi wawe ni umvise uko amakuru M23 ngo yavyutse itegeka abene gihugu arakongomani kuja mu mabarabara kandi ibiwe bikubariye iki kiya gitero cabaye ku gikozo rya 11 ibizo rya 12 imyerekano inyuma y'amasaha 28 imyerekano n'ivyapa binini kiya gitero kimaze kuba twabonye amatangazo indwi yego aya Kanyuka umuvugizi wa M23 Kanyuka ane Bertrand Bisimwa 3 urumva nindo sivyo bisigura ko ibintu byose biko biraba nta gishasha kibamo izi manifestation zose kuziraba ejo harabaye na press conference muri Arena Hotel nta gishasha byose byarateguwe bari bazi tumaze kugandagura uyu mufaransa kazi plan zose tuzigenza uko nivyo biriko birabona mose nta mpinduka nta gitangaro guforosa abantu baje mu mabarabara n'ivyabo amababa hatiye uje mu mabarabara kandi ukizi gufajya uragenda rero nta gishasha muri M23 uri kirazana manifestation ngo yamiriza ngo vya Kisekedi nubwo Kongo ni havitinya itangure kugabanya bijyo biteye no Kongo iri kirarasa muri Goma ikirasa muri nkengera za Goma kugira inyeshamba ziturumbuke yo ziruke yego uko ugiye kubiraba birabona ko nyene nkuko wabivuze bari bafise plan babye byarapanga kugira ngo bamwishe bazoca babigira ugwitwazo babigire birebire ubukuntu abantu b'abanyamahanga inyimfu zabo zigirwa bikagirwa birebire mu gihe abakongomane bigo baricwa wewe uhamagarira abanyafrika ko two kwifata gute mu gihe abanyafrika turakwiye kwitahura twebwe nyene ko turingira kamaro bwacu ko nyamba umuzungu umwe uno munsi apfuye amakunga gahaguruka amatangazo ibikiri mu gihe imihimbiri nyene irikira gira amatangazo nubwo ari bo babishe bishe ibihumbi urumva amamiliyoni y'abakongomani urumva neza yuko abanyafrika tutaritahura tutaramenya akamaro kiwacu twebwe ubwiwacu mugabo reka turindire kumbure tuzokomeza twitahura ko nguko yagicanwa kwiza kwambara tuzitahura buke buke eko nkuko muri ko muravyumva muri iki gitondo
havyutse hari kwiyerekana ko abenegihugu bariko bariyamiriza ngo leta ya Kinshasa. Nkumbure namwe murashobora gushira no muri commentaire no mu gitekerezo ciwanyu, uko uri kuraraba kodi uri kuraraba tumaze kuba mu bihetangano byinshi u Rwanda rutegura ubwicanyi, ugaheza kubitegura rukaca rukora rero publicité. Ego Uri kuraraba twobandanya tuba manipule nizi nikiye kintu uhanura abantu bivaye n'ibinye tubona biguma biba vyisubiriza. Icambere biba bibi cyane igihe umuntu cyangwa iyo ufise umwanyi mubi akakwihisha umuntu umumenye. Ego mugandi yazi ikibazo cyo mu karere nta batarakimenya, barakimenya ikibazo ho kiri. Rero no kumenya ngene ubana n'uwo muntu urumva, kandi wamara kumumenya anga umurozi ngo umubitse umwana. Ego buryo umurozi umubikije umwana nta muhishano nyambara umutanzi wishano, sivyo? Rero ko twamaze kumenya yuko u Rwanda ari agahugu canke indongozi zabwo ari intuze nyarungitswe na Shetani. Aragatsiko karungitswe na Shetani kwisi kugira ngo karimbura abo mu karere. Twebwe ubu nta kibazo, reka tuzokomeza tubane nabo kandi tuzobana ico mwanka mukabana ni kimwe ntavuze kandi tuzobatsinda kuko nta kinyoma kigara gitsinda ukuri.